Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona, sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho, izo nazo ukazitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Mu cigwa cacu giheruka twarabiye hamwe amazaburi abiri, Zaburi ya 26 na Zaburi ya 27, aho twabonye ingene Dawidi avuga ku bugororotsi bwiwe aho buva. Yavuze ko Imana ari iduha kuba muri Kristo Yesu, ikaduhindurira ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka n'ukwezwa n'ugucungurwa. Iyi Zaburi ya 26 inyibutsa Zaburi ya mbere nk'uko twagiye turabigereranya, aho twabonye ngo Uhoraho uncire urubanza kuko kugororoka kwanje ariko ngenderamwo, kandi nizigire Uhoraho ntakekeranya. Kubwo kwizera Uhoraho vyatumye Dawidi adasubira inyuma, hanyuma aguma ku Mana, atari uko yari umunyenkomezi, kuko yarazi ko atankomezi afise, kandi yarazi yuko kwizigira Uhoraho ariko kuzotuma imuramira. Nshuti yanje mugenzi, kwizigira Uhoraho nivyo vyonyene bishobora kuduha kurama mu nzira yayo. Kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 w'iyo Zaburi ya 26 twasomye ngo, kuko imbabazi zawe ziri ku maso yanje, kandi ngendera mu kuri kwawe, sinicarana n'abanyabinyoma, kandi sinzogendana n'indyarya. Nanka ikoraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzokwicarana n'abanyakibi. Aya majambo meza kandi aryoshe ari mu kanwa k'umukristo aca twibutsa umurongo wa mbere wo muri Zaburi ya mbere uvuga ngo, hahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi. Twarabandanije ku murongo wa 4 wa Zaburi ya 26 aho Dawidi avuga vyeruye ko aticarana n'abanyabinyoma canke ngo agendane n'indyarya. Nayo umurongo wa 6 w'iyo Zaburi Dawidi yavuze ati, nzokaraba mu kwerekana ko atacaha kenyagira, niho nzobona gukikuza igicaniro cyawe Uhoraho. Mugenzi unyumviriza, ukwizera k'umuntu kugaragazwa n'ubuzima bwiwe bwiza bufise intahe ishimwa n'Imana n'abantu. Twabandanirije icigwa cacu kuri Zaburi ya 27 aho twabonye ko iyo Zaburi igizwe n'ibice bibiri bikuru bikuru. 60 ya mbere ikaba igize igice ca mbere kivuga ku mpamba Imana ihabayo kugira ngo ibongere ivyizigiro kandi batere intege. Imirongo isigaye nayo twabonye ko ari isengesho ryo gutabagwa. Iyo Zaburi ya 27 si Zaburi y'abantu b'ibitangaza mu kwezwa, ariko twabonye ko irimwo amajambo yo gufasha umutima w'umuntu n'ubugingo bwiwe. Iyi Zaburi twabonye ko ari ya Dawidi, ikaba itangura ivuga ku rufatiro rw'amasengesho. Mu cigwa cacu c'uyu munsi twigira hamwe Zaburi ya 28 n'iya 29. Tukaba dusanga muri ayo mazaburi uko ari abiri inyigisho zo kudutahuza amabanga y'Imana no kudukuza mu buryo bw'impwemu. Zaburi ya 28 igizwe n'amajambo yo gutakamba kwa Dawidi igihe yari mwirinde, kikaba ari ikigereranyo c'ibizoba kuri Isirayeli mu gihe c'amarushwa akomeye atigeze kuba ku isi kuva ikiremwa. Zaburi ya 28 ni isengesho Dawidi yagize asaba Imana ngo icire urubanza basi biwe, yongera ayishimira ku gucungurwa ko muri kazoza. Iyi Zaburi ya 28 ni nk'intangamarara ya Zaburi ya 29. Umurongo wayo wa mbere muri iyo Zaburi ya 29 haravuga ngo, mwaturire Uhoraho yemwe bana b'Imana, mwaturire Uhoraho ko afise icubahiro n'inkomezi. Isirayeli yarazi igitandara, ariko aracanka nk'uko Mose abivuga,
acura intimba mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe mu gihimba ca 32 umurongo wa 15 ngo maze acareka Imana yamuremye akengera ca gitandara c'agakiza kiwe. Igitandara ni ikibuye gishobora kubera umwubatsi urufatiro rukomeye. Umuntu wese yizera uwo munsi arazi ico gitandara ko ari Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mu cete rya mbere Pawulo yandikiye abikorinto mu gihimba ca 3 umurongo wa 11 yababwiye ati kuko uwundi mushinge ata muntu ashobora kuwushiraho atari uwashizweho niwe Yesu Kristo. Ku murongo wa 2 wa Zaburi ya 28 Dawidi asaba Uhoraho ngo wumvirize ijwi ry'ukwinginga kwanje uko ngutakambiye uko ndaritse amaboko ndayatumbereje aheraho urusengero rwawe. Ngo ahera urusengero rwawe ico cari kibanza c'imbabazi co mw'ihema ry'Imana. Uwo munsi ikibanza c'imbabazi Kristo yaturonkeje nico twebwe dukwiye kwiberamwo, nico kuba muri Yesu Kristo. Umurongo wa 6 w'iyo Zaburi ya 28 Dawidi ashishikara kuvuga ngo Uhoraho ahimbazwe kuko yumvise ijwi ry'ukwinginga kwanje. Imana yacu irumva kandi irishura amasengesho. Nico gituma Dawidi avuga kuva ku murongo w'indwi kugeza ku wa 9 ngo Uhoraho niwe nkomezi zanje n'inkinzo yanje, umutima wanje uhora umwizigira ngatabagwa. Nico gituma umutima wanje unezerwa cane kandi nzomutazirisha indirimbo yanje. Uhoraho n'inkomezi z'abantu biwe, uwo yarobanuje amavuta amubera ubuhungiro bw'agakiza. Kiza abantu bawe uhabo wiharije umugisha kandi ubaragire wamubaramira ibihe bidashira. Imana yacu ni Imana y'inkomezi n'ubushobozi by'igitangaza, n'inkinzo n'ubushobozi budakwingira. Kumbure wewe mugenzi uribaza uti mbega n'ivy'ukuri ko Uhoraho ari inkomezi zanje n'inkinzo yanje? Niwaba umwizera menya ko ari we nkomezi zawe n'inkinzo yawe, kandi igihe cose uzomusenga azokumva kandi akwishure, umutima wawe unezerwe nk'uko vyagendeye Dawidi. Mukundwa nyumviriza, ntuze wigere wibagira gushimira Uhoraho iyo yishuye amasengesho yawe, kuko anezerezwa n'abamushima. Dawidi yasozereye Izaburi ya 28 asaba Uhoraho gukiza abantu biwe no kubaragira mu kurindira ko warobanujwe amavuta ari we Yesu Kristo aza kubaramira ibihe bidashira. Ivyo bice binyibutsa amajambo wavugishwa n'Imana Yesaya yanditse mu gihimba ciwe ca 40 umurongo wa 11 ngo azoragira umukuku wiwe nk'umwungere, azoterura imyagazi mu maboko ayitware mu gikiriza, kandi zosa azoziyobora buhoro buhoro. Ngivyo rero ivyizigiro tubona muri Zaburi ya 28 yariko irasozera ku bantu bose bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hariho ivyizigiro vyo gutabagwa. Dutandukire rero Zaburi ya 29. Iyi Zaburi ni yindi Zaburi ya Dawidi ivuga ku vy'Uhoraho yaremye. Nk'uko twabibonye mu vyigwa vya mbere by'iki gitabo ca Zaburi, hari ibihe bishika kuri 2 bivuga ku vyaremwe n'Uhoraho. Muri Zaburi ya 8 dusoma ku murongo w'8 ngo iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye. Muri Zaburi ya 19 naho ku murongo wa mbere dusoma ngo ijuru ryamamaza icubahiro c'Imana, ikirere caryo kimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Muri iyi Zaburi ya 29 tuhabona umwijima uvanze n'igihuhusi n'imituragaro y'inkuba n'imiravyo n'iterabwoba impande zose. Mugenzi unyumviriza, iyo hari igihuhusi n'imituragaro n'imiravyo bigutera ubwoba, cusoma iyi Zaburi kuko uzoyisangamwo ubutumwa ukeneye mu gihe nk'ico. Zaburi ya 29 rero ni indirimbo y'amazina y'igiheburayo avuga ku gihuhusi. Kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 10 tuhabona amajambo aguma yisubiriza. Ayo majambo ngo ijwi ry'Uhoraho tukaba tuyasanga muri iyo mirongo incuro ndwi. Hamwe havuga ngo ijwi ry'Uhoraho rihindira hejuru y'amazi, ahandi ngo ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ahandi naho hakavuga ngo
ijwi ry'uhoraho ryuzuye igitinyiro, n'ibindi bivugwa kuri iryo jwi ry'uhoraho nk'uko tujya kubibona mu cigwa cacu c'uwu munsi. Igihe Dawidi yandika iyi zaburi ya 29 ntiyari mu biro kandi ntiyari ku ntebe y'ubwami. Igihe igihuhusi cyatera yari Yerusalemu, igisagara kiri ahantu heza cyane mu kirimba ciwe c'amasederi cubatswe ku musozi muremure wa mbere w'i Yerusalemu ariwo Siyoni. Yashobora kubonera rimwe impande zose za Isirayeli, yashobora kuraba mu buraruko akabona ingene ibicu bikuba imbere y'uko igihuhusi gitangura guhuhuta. Niwaba utazi aho Yerusalemu iherereye, nurabe ku rupapuro rw'impera ya Bibiliya yawe, urahasanga ikarata ikwereka ahari ibisagara, imisozi, ibiyaya, ibiyaga, mbere n'inzuzi bivugwa ko muri Bibiliya. Uhagaze i Yerusalemu ukaraba mu burengero hari Yopa, mu buseruko hari Yeriko, mu bumanuko naho hakaba ubugaragwa buteye ubwoba bw'i Yudaya. Dawidi na Amosi bari bazi ukuntu baba muri ubwo bugaragwa. Reka turabe rero amajambo ya zaburi ya 29 icyo atubwira umurongo ku murongo. Mu 20 ya mbere Dawidi atera akama avuga ngo, mwaturire Uhoraho yemwe bana b'Imana, mwaturire Uhoraho ko afise icyubahiro n'inkomezi. Muhe Uhoraho icyubahiro kibereye izina ryiwe, musenge Uhoraho mushazishije ukwera. Ikigaragara neza muri aya majambo ya Dawidi nuko zaburi ya 29 yandikiwe abana b'Imana aribo bizera. Kubw'umukozi w'Imana Horne, umwe mu banonosoye ibya Bibiliya, umwanditsi w'iyo zaburi atera akama abana b'Imana bo mu isi, abahanura guha Imana icyubahiro no kwicishiriza bugufi imbere y'ubwami bwa Mesiya. Inyuma y'amajambo avuga ku kamo ka Dawidi, tuhabona amajambo avuga ku gihuhusi gitera igihugu cyose. Kuva ku murongo wa 3 gushika ku wa 4, Dawidi aravuga ngo, ijwi ry'Uhoraho rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icubahiro ihindisha inkuba, niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ngo ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Nguko rero uko igihuhusi gitangura. Uravye mu buraruko bushira uburengero harangwa n'imiravyo n'imituragaro, ikimenyetso cy'uko igihuhusi kiriko kirakorakorana. Mu nyuma ico gihuhusi gica kimanuka i Yerusalemu, aho imituragaro igereranywa n'ijwi rya Yehova ica yumvikana. Dawidi aho yibereye ku kirimba ashishikara kuraba ingene igihuhusi gikorakorana. Mu nyuma y'ivyo yumva umuyaga utanguye guhuhuta, ibicu birirabura bibatsiritsiri, bica bipfuka izuba, hacura umwijima, kandi hari ku murango wo mu mashoka. Ico gihe byari biteye ubwoba. Mugenzi unyumviriza, iki gihuhusi ijambo ry'Imana riko riravuga ko si igihuhusi gisanzwe. Gitangura guhuhutira ku nkengera z'ikiyaga Mediterane, ku buryo imipfunda y'icyo kiyaga iduga hejuru igahuhutana uguhinda nk'ubwato buriko bwegera inkombe z'ikiyaga. Mu mperuka ico gihuhusi gihuhuta mu bihugu vyose vyo ku nkengera y'ikiyaga Mediterane, kuva mu buraruko gushika mu bumanuko, kandi Yerusalemu ntizorokoka kuko kiguma kiyegereza. Dawidi avuga ngo ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, kandi nizigira yuko nawe mugenzi ushobora kumva uguturagara kwaryo. Icyo ukwiye kumenya nuko iryo jwi ry'Uhoraho rinyiganyiza ikintu cyose kugira ngo rigisuzume ko gikomeye kandi gihagaze neza. Dawidi asozera umurongo wa 4 avuga ko ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro, kugira ngo yerekane ko Imana yacu iteye ubwoba, kandi niko biri. Umurongo wa 5 nawo w'iyo zaburi uravuga ngo, ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti by'amasederi, mbere Uhoraho asatagura amasederi y'iribani. Uko inkuba ituragara niko n'iribani hanyiganyizwa, ibiti navyo bigasatagurwa n'imiravyo. N'umusozi w'inkomezi Herumoni nawo ukanyiganyizwa nk'uko imbwa ikunkumura urukwavu yafashe. Uko igihuhusi kirushiriza kwegera Yerusalemu,
ni kukwegereza kwaco kurushiriza kuba uko igitinyiro n'ubwoba, kuko kigendana n'imituragaro hamwe n'imiravyo. Ngico rero kiraje, kiratanguye guhinda, nk'uko tubisoma ku murongo wa 6 n'uw'indwi ngo ayakinisha amatavu nk'inyana, iribani ni Siriyoni ahakinisha amatavu nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uhoraho rituma imbeya z'umuriro zishwara. Iyi mirongo itwereka imiravyo yegereje Yerusalemu n'inkomezi zidasanzwe, iri mu guturagara nk'uko ibiganisho bikomakomeye vyo mu ntambara, amazu y'i Yerusalemu yugaye, mu mabarabara naho atagakacira. Inyuma y'ivyo humvikana agacerere mu gisagara, nka karya kumvikana imbere y'isenyerana ry'ikintu kiremereye. Ijwi ryonyene ryumvikana ni iry'imbwa zikugira ku kiyaya c'Ikidironi. Mu kanya nk'ako gukubita urugohe hakurikira imvura y'isegenya ivanze n'igihuhusi c'inkomezi kinyiganyiza ibisika vya Yerusalemu ku buryo n'amarembo aregarega. Dawidi yari yaciye mu bintu nk'ivyo imbere yaho, ni navyo mbere bituma n'ubu yumva yorohewe kurindira Uhoraho yihanganye no kumviriza ijwi ryiwe. Ku murongo w'8 naho havuga ngo ijwi ry'Uhoraho rinyiganyiza ubugaragwa, Uhoraho anyiganyiza ubugaragwa bw'i Kadeshi. Ngaha muri uwo murongo Dawidi abona igihuhusi gituruye, imvura ihise, umuyaga nawe ucereje. Inyuma y'ivyo abona abantu batanguye kugurura inzugi zabo mu kuja habona, kuko igihuhusi kirarenganye cerekeje ubugaragwa bwa Yudaya mu bumanuko no mu burengero bwaco. Mu kanya nk'ako gukubita urugohe kandi ico gihuhusi cerekeza ubugaragwa bw'i Siyoni. Mu nyuma y'ivyo Dawidi yumva akayaga keza, kandi ashobora no kumva ugusuma kw'amazi mu kiyaya c'Ikidironi. Ku murongo wa 9 naho havuga ngo ijwi ry'Uhoraho riramburuza impongokazi kandi rigakokora ikibira, kandi mu rusengero rwiwe vyose bikavuga biti icubahiro kibi cawe. Urumva rero yuko ijwi ry'Uhoraho ari rihambaye, rirateye ubwoba, ariko kandi rirakangura umutima utitaho kuyirondera, ukagira inzara n'inyota byo kuyirondera. Dawidi asozera Izaburi ya 29 avuga amajambo y'ivyizigiro kuri wewe nanje mugenzi tubayeho mu gihe ibihuhusi bigomba kudukura mu gakiza. Usanga ari vyinshi, hari ubukene, hari intambara, hari inzara, uguhamwa, ukuba mwirinde, amajambere, indwara zitagira imiti n'ibindi bitari bike bica intege umwana w'umuntu. Mu 20 ya nyuma y'Izaburi ya 29 naho Dawidi acavuga ati Uhoraho yaravyagiye hejuru ya wa mwuzure. Ni koko Uhoraho aravyagiye ahangamye ibihe bidashira. Uhoraho azoha abantu biwe inkomezi, Uhoraho azoha abantu biwe umugisha w'amahoro. Muri iki gihe ca Dawidi Imana yarakurikiranira hafi ivy'igihuhusi caciye Yerusalemu, nk'uko yakurikiraniye hafi ivy'umwuzure wo mu gihe ca Nowa. Inkomezi z'Imana mu bihe vy'igihuhusi ni igitangaza, kandi niyo natwe idukomeza kugira ngo dushishikare guca muri ivyo bihe. Imana niyo idukomeza kandi niyo idushoboza guca mu bihuhusi vy'ubu bugingo no kumenya amahoro nyakuri inyuma y'ivyo bihuhusi. Igihuhusi gishobora guhuhuta mu gihugu n'inkomezi zaco zose, ariko uko biba kose Uhoraho Imana abikurikiranira hafi, akarokora ico gihugu n'abantu biwe. Mu gihuhusi cyose giteye ubugingo bwanje n'ubwawe, Imana yamiba hafi ikadutabara, kandi ijambo ryayo nk'uko turisomye ku murongo wa 11 w'Izaburi ya 29 turiko turigako, ritubwira yuko izoha abantu bayo umugisha w'amahoro bamaze kugirwa bashasha na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nk'uko rero twabibonye muri aya mazaburi tumaze kwigira hamwe, biboneka neza ko ihanga rya Isirayeli ririndiriye kuzoca mu marushwa atigeze kubaho kuva isi ikiremwa. Ariko uko bizoba biri kose, Imana izozigama abantu bayo. Harumagedoni hari imbere y'abantu b'Imana, ari bwo bwoko bwa Isirayeli.
umwansi azobutera avuye mu buraruko ashware mu gihugu cose, ariko Imana izoba iri muri ico gihuhusi kandi izogwanirira abantu bayo. Ngubu rero ubutumwa burushiriza kuremesha ubwoko bw'Abisirayeli. Mugenzi uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, Zaburi ya 29 iradufitiye wewe nanje ubutumwa bwiza ko tutakiri ivyaremwe vya kera, ariko ko turi ivyaremwe bishasha. Natwe turabatoranijwe n'Imana, turaba Adamu wa nyuma. Mw'ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto mu gihimba ca 5 umurongo wa 17 niho dusoma ijambo ritubwira ngo, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gishasha, ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bishasha. Nico gituma ntacitwararika ivy'umunsi w'isabato, kuko uwo munsi ari uwo mu vya kera. Kumbura urumva abantu bibaza ngo mbega ivy'umunsi w'isabato vyahindutse ryari? Ico nokubwira nuko umunsi w'isabato utigeze uhinduka. Wewe nanje nitwe twahindutse, tuba ingingo za Kristo ahoraho. Nico gituma umunsi wacu wo guhimbaza Imana ari umunsi wa mbere w'iyinga, ni ukuvuga umunsi Yesu Kristo yazukiyeko. Uwo ni wo munsi w'intsinzi yacu. Adamu yari yahawe ububasha ku vyaremwe vyose, ariko araheza arabutakaza. Kristo niwe yasubije umuntu ubwo bubasha. Ivya kera rero bitwereka ikibanza umuntu yari afise mu bindi vyaremwe n'ubucuti yari afitaniye n'umuremyi wiwe ari we Mana. Nshuti yanje mukundwa unteze amatwi, uwu munsi hari ibihuhusi vyinshi vyo mu buryo bw'impwemu, atakindi bitumbereye atari ukugirira nabi abagizwe bashasha n'amaraso ya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Namba rero uri umwana w'Imana, uramaze kumbure guca mu bihuhusi nk'ivyo, canke naho n'ubu ndiko ndagushikiriza iki cigwa woba uri muri ivyo bihuhusi. Ico ukwiye kwamuzi kugira ngo kikuremeshe nuko Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo yaciye mu bihuhusi nk'ivyo wewe nanje ducamwo, kandi ko yabinesheje. Kristo rero afise ububasha ku bihuhusi vyose bidutera mu buryo bw'impwemu, eka ndetse no mu buryo bw'umubiri turimwo, kugira ngo bitubuze gushishikara urugendo rutujana mu ijuru ku Mana Data wa twese. Nshuti yanje humura, Yesu ari mu ruhande rwawe ngo agutabare. Igihe kimwe Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe mu bwato mu kiyaga c'i Galilaya, hanyuma hatera igihuhusi gikomeye mu kiyaga. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gihimba ca 4 umurongo wa 37 kugeza kwa 40, haratubwira ivyabaye ngo, nuko haza umuyaga w'igihuhusi ukomeye, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura. Ariko we yari aryamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza, abarira ikiyaga ati, hora utekereze. Umuyaga uraca, haba agahwekere gose. Arababaza ati, ni igiki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Muri aya majambo tubona ingene Yesu Kristo akankamira umuyaga ugacucereza. Ariko rero siko yama bigenza imisi yose. Rimwe na rimwe aratwegera, akatwongorera, akadutera intege ati, mugeze kurengana ibihe vy'ibuhuhusi, kandi ico nico gikuru cane. Mugenzi wanje unyumviriza, kumbure wewe umaze iminsi uri mu gihuhusi c'ukubura abawe. Ushobora ndetse kuba warabuze n'umuntu wakunda cane, n'uwo waziga ko uburaro wita n'uburamuko. Ariko nubwo biruko, ndakuremesha wihangane, ntuhemuke ngo ucumure ku Mana, kuko Imana iri kumwe nawe kandi izokurenganya amahoro ivyo bihe vy'igihuhusi uri kuracamwo. Umunsi ntazi, Imana izokwibagiza imibabaro utegwa n'igihuhusi urimwo uwu munsi. Kandi ikindi ukwiye kumenya nuko kuba ukiriho ari ubuntu bw'Imana. Mbega none ndaho wabayeho mu bihe iyo umwami Yesu Kristo ataba mu ruhande rwawe ngo akuramire, wari kuhasiga agatwe? Nta gihuhusi c'intambara canke c'inzara canke c'indwara
canke c'impanuka kanaka coba caraciye aho uherereye hanyuma ntihagire ico kikugira kandi abandi cabakozeko, wari ukwiye gushima Imana ko ukiriho uwu munsi. Niwumve iyi nkuru nziza, Imana iragukunda kandi igufitiye imigabo myiza. Imana iragomba kuguha ubuzima bushasha kandi iragomba kukurinda no kukubungabunga. Ikigusaba ni ukuyizera no kwamuyinezereza mu masengesho yawe. Umunsi umwe umugabo umwe akijijwe yariko aritegurira gufata urugendo n'itereni. Acitegura abona igihuhusi kiriko kirakuba, ariko ntivyamubuza gufata urugendo rwiwe. Imbere yo kurira itereni yaziga kugiramwo, yabanje gushimira Imana ati, ndagushima mwami ko ntanguye gufata urugendo n'iyi tereni. Haheze akanya gato cane yinjiye mu itereni, yatanguye kumva uguturagara kw'inkuba, abona imiravyo myinshi ikikurikirwa n'imvura y'isegenya. Imana yose uwo mugabo yagize nuko imbere yuko ashika iyo yararoye, igihuhusi caza cacereje, ukwezi nako kwavuye mu bicu. Hanze y'itereni hari heza cane, ibihe vyari vyiza. Aho wewe unteze amatwi, ntiwoba uriko uraca mu gihuhusi mu buryo bw'impwemu? Icyo ukwiye kumenya ni uko ico gihuhusi kizohera, kandi Uhoraho azokikurenganya amahoro, umutima wawe unezerwe. Igikwiye ni kimwe, wizigire Uhoraho, ugume mu nzira yiwe. Reka dusenge. Mana yacu y'urukundo, turagukengurukira ko ari wewe muzigamyi w'abantu bawe. Duca mu bihuhusi vyinshi kandi bimwe biba bigomba guhitana ubugingo bwacu. None rero nk'uko watabaye Dawidi n'Abisirayeli, ndasengeye uwo muntu yakurikiye kino cigwa ashobora kuba ari mu gihuhusi gikomeye. Mana umutabare, umuhe ubwa mbere kwihangana, hanyuma biguhimbaye umurokore. Ikiruta vyose umuhe ubugingo budashira, azoraganwe na Kristo umwandu w'ubwo bugingo muri ca gihugu kitagira inkomanzi. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.